hari ibintu bikomeye cyane ngomba kubabwira. Hari ibintu bikomeye bijanye n'amasengesho. Amasengesho ni ikigwanisho gikomeye cyane rutura ata mwana w'umuntu ashobora kwitambika imbere isengesho. Ubwa mbere hari amasengesho nkoramutima ku Mana. Aya masengesho turimo uno munsi n'amasengesho nkoramutima ku Mana. Kubera iki? Kuko atunganijwe n'umurongozi. Murabyumva? Burya amasengesho nkoramutima, amasengesho umwene y'umuto akora, n'amasengesho umukuru w'igihugu akoze biratandukanye. Ubu birakomeye n'amasengesho akozwe n'umukuru w'igihugu ariko arasozera n'undi ariko araza. Ni dubure ntibigeze bibaho mu Burundi, mu mateka y'u Burundi. Ana masengesho nkoramutima kandi tuyakoreye, ntabwo tuyakoze turi mu cumba canke muri saro, tuyakoze ku mugaragaro ku musozi w'amasezerano. Izuba riva mwikoraniro ngaya masengesho akora ku mutima w'Imana nkajya Salomo yagize. Ubugira kabiri hari amasengesho nkoramutima ku Mana iyo atunganirijwe ku musozi w'amasezerano. Buryo ugenda ukora no muri Isirayeli hariho imisozi y'amasezerano bayagezeko, basenze Imana aca yumva direct mu bunyene yashoboka kwishura. Hari imisozi bita Siyoni, yitwa za Karumeli, Yerusalemu. No ngaha mu Burundi hari imisozi uyishitseko amasezerano, imisozi y'amasezerano ukozeho amasengesho akozwe n'umurongozi bihanga n'amasengesho akora ku mutima w'Imana, kuko abaje kuvugutira amasezerano. Ubu naguye amasezerano. Ubwira gatatu amasezerano nkoramutima ku Mana nayatunganijwe imbere y'igicaniro. Mbere y'igicaniro bisigura iki? Ni imbere y'Imana. Twa tubati igicaniro hajya tuyatunganije imbere y'igicaniro. Hamwe twasabira ko Imana yoduha umurongozo zo tuje imbere, niyo twagarutse imbere y'igicaniro n'amasengesho cyangwa nkoramutima imbere y'Imana. Nkakujya Salomo yabwinjije. Ugira kane amasengesho nkoramutima ku Mana n'amasengesho atunganije n'indongozi mu gukenguruka ivy'Imana yakoze. Ega mwo kwibaza, yego twarakoze, Imana ikora n'abahizi kandi twarakoze, twaragize kampanye, twaragiye mu matora, muriruka muragira gute, murikoba, mwarakoze. Mugo Imana yashize ku kidodo byose byari kuba mu mazi. Nibyo cyangwa sivyo? Turi kumwe. Ngwiyo uhora adateramiye igisagara ngo bateramira gute? Bateramira ubusa. Dushozwa byose n'uduhiki inkomezi hora Imana ushora byose. Hajya n'umuntu ajye twarabutoye tudasabye Imana ngo imukomeze. Ndababwire gutora ni kimwe, gukomezwa n'ikindi kintu. Turahamagara kumusengera, duhere ngaha nyene kumusengera, gushima ko yamuduhaye. Muga kumusengera bwo Imana imukomeze, imuhamagara meza, imuha ubwenge, imuha ukerebutsi, imuhe ububasha n'ubushobozi. Gutora ni kimwe, gushobozwa no gukomezwa n'ikindi kintu. Nico tuba twaje muri ano masengesho iyi minsi 3. Mwumve neza ko twaje gushima ivy'Imana dukoreye. Tuba turasenga, muga musenge muri minsi 3 musaba Imana yuko dukomereza abarongozi turaye dutoye na cyane cyane mukuru w'igihugu. Ntimudoce buja ngabwiruka ngo mwarashiririye, murashirira. Nivyo mwarashiririye. Mugabo hageze dushobozwa n'Imana. Ntabwo ari amajwi yanyu azomushoboza. Hoya samajwi ajya mwaharuye azomushoboza. Azoshobozwa n'Imana mushobora byose. Egejo bundi amasengesho y'indongozi ni sawa.
ari ku musozi uriko rasenga. Ejo bundi ndiko ndasenga, hari abantu bakunda kwinywera inzoga mu kabare. Barabwa ati mwebwe abagabo mukunda kunywa inzoga, ati imbere yo kunywa inzoga no mweje no kunywa inzoga, ati manza mugira kigoro ko gukaraba mu ntoki kubera za ngorane zihari kino gihe. Abo bagabo baca baravuga ati mwebwe ivyo muvuga ntaje muzi, twejo tuzi gusa nuko umukuru w'igihugu asenga nta kindi. Zana gusa atarasenga ibindi ari muri imenya mwebwe. Urumva n'uri mu kabari isengesho bamushikira ati ntaco, ati ibyo byose biba bitaba nta ngorane, arasenga yasenze twabibonye. Isengesho ry'ubundongozi ni kirumara, ni kirumara. Ibitwajemwo n'ibintu bihambaye kugira ngo igihugu kiroranigwe gitekane gitera imbere, n'ibintu hora mutima imbere y'Imana. Ega mwebwe abagumya banga mufise umutwaro ukomeye cyane, kuko urongozi bwose uva hehe? Ku Mana. Nimwe mwatse ko basenzi ba mbere, kuko ni mwebwe Imana ateye iteka muje ku burongozi bw'igihugu. Nimwe uburongozi buva ku Mana. Imana ko tubise ikibanza ca mbere mu mugambo David, tuba twari tuyinjije mu kibanza ca mbere mu bwizwa shingiro. Mubazwa emwe mwatse ko abasenzi mu rwego hejuru, ko turi mu mateka mashasha bije kubabwira atari bwayo mu Burundi. Imana yikoze bihambaye. Ako murazi gukora amatora mwebwe, amatora akoresha amafaranga y'abarundi ubwabo, kandi hagenda neza mu mutekano ntangere. Muze mubaza abandi ku byagenze 61, 65, 93 na Jesse norohewe 2005, 2010, 2015. Oh, 2015 hari mu mufaya mu muriro. Mugo Imana ikangwa n'umuriro w'abantu, umuriro w'Imana watso w'abantu cuzima. Imiriro y'abantu mwabonye kijya gihe yazimye ubunye ingane gute? Umuriro w'Imana wurutse imiriro y'abana abantu yose cizima. Aha turi ku musozi w'amasezerano. Tugereranije ziya za Israeli za hehe? Aha ni nka Karumeli hano, ni Beteli, ni misozi iriko amateka Imana agira akora bidasanzwe. Hamwe ta jambo ryijana, ijambo ryurutse ku musozi w'amasezerano nirigendera ubusa, rishorezwa n'ubasha bw'Imana. Amajambo yose azokuvugirwa gahanye azoshorezwa n'ubasha bw'Imana incuro ndwi gusumba yavuye ngaho bwa mbere, ko twinje mu mateka mashasha. Gatanu, amasengesho nkora mutima ku Mana. N'amasengesho atunganijwe indongozi zebe guca bugufi. Indongozi zebe guca bugufi ku musozi w'amasezerano. Ayo masengesho abankora mutima ku Mana. Twaje guca bugufi imbere y'Imana iminsi 3. Gupfukama tuzopfukama. Ibyo n'ibintu Imana ibere nezera. Atari mu cyumba ku mugaragaro riva. We muyifata ivyoroshe. Mbe murabizi. Mwari muzi neze ko iyo indongozi mwebwe babura amatari ba mustanteri bashinga amateka mukuru w'igihugu abakemuza amateka ibyo mukuru twemeye gushira gupfukama. Mbe mwari muzi neze ko abandi bantu usanga bajeje gupfukamisha abandi bo ntibapfukame. Muga twebwe tugenda twese uko tuvyumva kubera iki n'umutima uciye bugufi n'umubiri uciye bugufi cyarimwe kindongozi. Mukazabonera umukuru w'igihugu wafukabishitse amavi hasi muzo bugitondera. Urizonye indongozi yishise uburongozi rikana yavuye ku Mana ari ndakoze amavi hasi uzuwe maso. None mwibaze yuko ku isi yose biyatuma dugira ni bande babigira ku isi. Birinze bikoregwa rero
ariko umusozi w'amasezerano ni ikindi kintu. Gatandatu, amasengesho nkoramutima ku Mana n'amasengesho atunganijwe n'indongozi ashemagiza ubukuru bw'Imana. Mwene amasengesho akora umutima w'Imana, amasengesho y'indongozi ku musozi w'amasezerano, kandi iyo ndongozi ishemagiza ubukuru bw'Imana ni nkoramutima ku Mana. Amasengesho ubugirindwi, hari amasengesho nkoramutima ku Mana iyi ndongozi isaba mu ikoraniro yuko Imana ikomeza ibyo yashikije. Mwene amasengesho ndiko ndavuga amasengesho nkoramutima ku Mana n'amasengesho indongozi itunganije mu gusaba mu ikoraniro, ukunyene mu gusaba mu ikoraniro ko Imana ikomeza ivyo yashikije. Kujya Salomo yabivuze ati, Mana ko washikije ivyo urasezeraniye nde Dawidi se wiwe. Nanje mvuga nti uno munsi ndashimira Imana yuko Imana ishikije ivyo nasengeye imyaka 2 irenga, yuko nosozera neza, hazobona neza, turiko turabisikanya n'ubundi muntu mu mahoro umunezero ntangere. Narabisengeye Imana yenye ati nzobikora. None twaje kubisaba Imana ngo bikomeze imbere yuko bishika mu kwezi k'umunani. Muzi ko no mezi ari reka gutogwa ari kimwe, kwimikwa n'ikindi kintu, urugendo rukomeye. Birasaba gusaba ngo Imana ikomeze ibyo yarayikoze. Harabwibagira ko abansi baheze, abansi bariho ku isi no mu Burundi bariho. 2015 ntowe nibavuze yuko ati nawe utowe ntuzorahira, barabivuze ntacyo bavuze. Nacinyira amasengesho mu kwezi k'umunani 2015 muvyego no twavuze amasengesho. None twarahiye cyane, twarahiye. Inyishu y'amasengesho, amasengesho y'indongozi isaba Imana kwikomeza ivyo yashikije. Nimuje ngo mutambire kwijanja mwatsinze reka nukubaka tugavye, kubaka tugavye. Akakuri byagenda kuri Nehemiya yubatse agavye, kandi yahawe uburenganzira n'Imana. Nibisigura yuko watowe uburenganzira n'Imana kuco dibama, eka wubaka ugavye kuko abansi barakaka. Kandi kubwa no masengesho bizotuma integuro zose z'ubumwansi zose zisambuka, zose Imana mu gihugu cyabona zose tuzisambuka. Twaje gusaba Imana ngo ikomeze ivyo araye ishikije. Salomo yashimiye Imana atenda gushima kushikije ivyo wasezeraniye ati Dawidi se wiyo. Ati none rero ko abishikije co bikomeza nawe rero. Aho karavuga ukuntu rero yari Salomo avuga ko yashitse mu vy'Imana yari yasezeraniye se wiwe Dawidi yuko ari we azokora iki, azomusubirira. Ati kubishikije yabaje kubishimira Imana ati ibindimwo warabisezeraniye data ko bizoba, none ko ndabishitsemwo urabikomeza kuko abantu baragoye. Urabikomeza mu burongozi, barabakunze acika abansi, abarabansi bagacika bakunze. Bisaba inkomezi z'Imana ibigera ikibigerura. Hari byo jewe niteze kuzobona biriko birashitswa Imana yasezeraniye, mugabe izoshitswa. Ari umukuru w'igihugu mushasha twatoye ariko araturongora, nzoguma nshima Imana.
nyiraho ntimwabyumvise mwabyumvise burya hari ivyo Imana yasezeraniye mugabo nzobishikamwo ndabishikirijwemwo n'uburiko aratwara nkore mu ngata uratwaye dutoye agiye kuducikira twese umuhora wo gushitswa kumugisha n'imihezagiro tumusengere rero tongere kandi tunamushigikire hajya biradusaba akigoro kumusengera ijoro murango n'igihugu izoronka amahoro cyaronka umugisha amasezerano yose twasezeraniwe biva kuri twebwe nitwamuhezagira tukamusengera ijoro murango Imana izomucisha ko bwamuhora byose bidushikire byose iwacu.